umwami Yesu ahimbazwe. Ntitubiririmbe gusa ahubwo tunezerwe ko umwami Yesu adukunda kandi urukundo rwo rwazanye umwami wacu Yesu Kristo kuducunguza urupfu rubi. Tunezerwe ko Yesu akunda, turirimbe biva mu mutima. Yesu arusha abantu bose kuvuga, Yesu arusha abantu bose kumukunda, arusha n'uko abantu bakundimwe bakundana. Imana baheza cyane. Yesu arusha abantu bose bakundana. ingorane Satani yazanye mu isi zose. Warakoze kutubohora, wafashe ikibanza cacu, uremera uhera ku mumenja wa nyuma, urindira ubusa, wemera kuja ku rugoyi rw'urupfu naco caha naco gihindura ubusa, wemera kuva mu ijuru aho mwami usumba byose. Wari ufise igitsibo
c'inyenyeri mu mutwe ariko warurutse wambaye igitsibo c'amahwa kubw'urukundo udukunda waruje udukura mu ngwara udukura mu vyaha udukura mu ngorane zose uradukiza turakugira imbere atanumwe azokanga kandi amajambo meza wavuze ngo kandi umwungere mwiza yigura intama ziwe akazi ubugingo busagutse turagushimiye ko wabyemeye n'ubuzima bwari muri wowe babuza muri twebwe turagushimiye ko wadutanguje ugatandukanya n'amadini yose yo munsi y'izuba n'ayo muri mesaje yose ukadufatanya n'ijambo ryawe warakoze ibibazo watuzanye mu ngoro yawe uduhezagire n'umugisha utagabanije mu izina rya Yesu ubwiza bwawe buboneke hano binyuze mu ijambo ryawe buboneke muri twebwe no hagati yacu tubisabye mu izina rya Yesu Kristo amen. Mwami abahezagire rwose mwese kandi abahe umugisha mwinshi cyane utagabanije. Imana ibahezagire. Dusome amagambo yo mu Baheburayo igice cya 4 umurongo wa 15 Hébreux chapitre 4 dusome mu izina ry'Umwami wa Yesu Kristo. Abaheburayo igice cya 4 umurongo wa 15 Hébreux 4 dusome mu izina ry'Umwami wa Yesu Kristo. Amen. Hébreux chapitre 4 verset 13. Tubabare cyane arabyo kuramwumvira imyasambure baza bakamugeze ko afigeranje ariko turasoma Hébreux 4 Hébreux 15. Umuntu ushaka kuzimya telefone kayewe cyangwa se telefone ya ikindi kintu cyanditse mu ntebe kuko umuherezi mukuru dufise atari udashobora kubabarana natwe mu ntege nke zacu ariko nuwageragejwe mu buryo bwose natwe yamara we nta caha yakoze nuko nitwegere intebe y'ubuntu dushize ubwoba kugira ngo turonke ikigongwe tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiye. Amen. Amahirwe menshi yo favere amahirwe yo kuronka akaryo ko gutegurwa n'ijambo ry'Imana mu minsi yacu. Frere Pawulo yagiye avuze ku by'iyi minsi aravuga ati none umunsi wo kwemererwa ni igihe cyo gukizwa. Yasubiyemo amajambo Yesaya yari yaravuze kugira ngo atwereke agaciro k'ivy'Imana yavuze hari ibintu igihe cyabyo kigeze Imana ibishyira mu mitima yawe yabigeneye. Amen. Ikabaha kubinezererwa, ikabaha kubikunda, ikabaha kubitahura, ikabaha no kubibamo. Imana isaha yabyo igeze ababigenewe bose nta ngufu zabo bashiramo ahubwo umwami abibaha. Zaburi yavuze neza ngo ab'Imana ikunda ibibahera mu mitima. Nimwabona hariho mwicaranye kino veut pas comprendre adashaka kwitabara muramukoze byatari byiza ariko uw'Imana yamagavye kugira ngo Imana imuhe umutsima w'urugo à chaque jour suffit sa peine. Buri munsi uhuye n'ibyo kurya byabo abatoranijwe naho boba ibicucu iyo nzira bazobitanga n'umugabane w'abana b'Imana. Mwe mu Imana ari ku nkumi z'ubwenge kugira ngo zikunde ijambo ry'Imana umugabane w'ijambo ryagenewe iki gihe. Mwe mu Imana
b'Imana isumba byose kugira ngo bahabwe bagire ingufu bahabwe ingufu zo kubibamo umwami ashimwe Imana ishimwe dufise umwigisha impemu yera dufise umurongozi impemu yera rero mwemu azoba kuri twebwe kugira ngo adukundishe ijambo ry'igihe aritugendesherezemo amen Dieu vous bénisse Imana ihezagire abavyumva ikihe cyose le Seigneur a une source afise isoko umwami afise isoko yamavomamwo ivyo akeneye guha abiwe ivyo ya stotse ni stock yarongeye mu rupfu rwiwe yapfa yaronse gukira ibyaha kwacu byose twese igihe yapfa yaronse une rédemption éternelle yaronse gucungurwa kw'ibihe bidashira abaronse gukira indwara kwacu twese gukira ibyaha kwacu twese kuzoja mu ijuru kwacu twese kuzozuka kwacu twese ilarosi amen yarabihawe yabironse bituma avuze ngo nahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi kuvuga arabifise igishikiriwe afite undi buryo kikaboneka niba hashikiriwe ko dutahura yabirongeye igorogota arafinya hama tugatahura twese abizeye ibyakorewe igorogota haramukiwe ko dukunda ijambo n'akantafyondo hama twese gukunda ijambo bikatubako ngo meme muma igihe kimwe mu isi yose n'abahimbaza irayi source intéressante source nivyo yaraje kugwanirira nivyo yapfuye azira ngo abana b'Imana ubukene bwose bafise azabamare mu gihe gikwiye rero turamufise cyo bituma batwigishije ngo tourna le regard vers Jésus ngo duhindukiriza amaso kuri Yesu wenyine niwe ntabwo kwizera kwacu kandi niwe agusoza abafrere bamenye ko dufise ububiko mwijuru ku Mana isumba byose umwami avomwamwo akaduha manshi que Dieu vous bénisse manu si yari aronka buri munsi haba ni manu yari ibitse umwami yakoramwo agahereza abafrere ibyo bakeneye amazi haribuye ntiyari amabuye yose haribuye yarabitse icyo gituma yabwiye Petero ngo ifi uza kuroba ubwambere hari ifi yabitsemo amafaranga kuko yarazi iherezo ry'ikintu intango yacu itaraha hama iyo fi yari ihari arayibwira ati wihute hari umuntu urungitse araje gutwara amafaranga yabitse wawe ntihaje izindi fi haje yayindi Seigneur arabwira ati wihute banguke hari amafaranga nakubitsemo hari umufrere aje kuyatora tout était prêt amen kubakijijwe byose umwami yari yabiteguye neza manshi aleko isaha igeze barabatangiye abwira Petero ati ni wowe dufise nk'umurovyi wihute cyane ifuza kuroba ijyambere uyasamike ntuje kuyotsa ndazi kuzikunda uje kuyasamika ukuremo ifaranga uyisubize mu mazi ututera uyazana igihe yashikanye abatoza kuri bati nukuri nta mafaranga nkatwe bwabo abati bya Kaisari ubihe Kaisari ivy'Imana mu bihereze Imana abantu bati abo muri obere bati nta bari bwatanze kuri nkaba ni mwirengana babaragiye begeye imbere bahuye n'indi situation Imana ibintu byose umwami yarafise ububiko bwavyo yatoramwo agahereza abatoranijwe b'icyo gihe mena hageze igihe ibintu byose aragwana ngo abitsindire iby'abadayimoni bari bafise ubushobozi byariho hariho kuzuka kw'abafrere hariho n'ibindi bitari bimwe me iravenki aranesha k'umusaraba amen kugira ngo ibintu byose tubihabwe ese fini
byose ubwabo abatobyizera ntabyo buhabwa. Imana ishimwe. Kandi nivyo kuko Bibiliya ivuga ngo ukwizera ni gufiswe na bose, ariko abahawe ukwizera ariko twebwe twizeye iparole, ijambo ry'iki ni mpemu w'Imana yatujeko kugira ngo dushobore kwizera ibi mubona twizeye, kugira ngo tubigumemwo. Si ingufu za pasitori, ni ingufu za mwembi zibituza nabo tukabigumamwo atagahato. Le Saint-Esprit a la liberté. Mwemwe yarafise uburenganzira, afise umwidegemvyo wo gukora ibyo ashaka muri twebwe no hagati yacu. Amen. Turi peuple, turi hanga. Byo mwemwe yarakoramwo ibyo yipfuje. Isaha igeze. Imana ibaza. Niwe yabazanye Simeyoni. N'aba bafrere niwe yabazanye. Niwe yabazanye mwese. Bazanye Simeyoni, niwe yabazanye. Imana ishimwe. Nabwo ati ibyo twavuganye isaha yagerageze nuje muri assemblée wa muhungu yavutse. Simeyoni yagiye atibesha. Ko natwe twajana muri assemblée tuzi ko ari Imana yatugeneye. Yeni révélation. Arwishurirwa. Imana yageneye l'épouse de Jésus. Atazobura guhabwa à chaque fois. Ko Bibiliya ivuga ngo babiri canke batatu nibakorana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nzoba ndi hagati yabo. Amen. Bibiliya igakomeza muri Luc 24 iti amaso yabo arahumuka. Amaso yabo arahumuka. Bamenya ko yariwe, babonye heza ry'umutsima nkuko yahora akora, babonye akoze ibintu nkuko ivyanditswe bivuga byamuvuzeko. Imana ishimwe. Baranezerwa bati mbega igihe twari kumwe imitima yacu ntihagurugumbira muri twebwe. Biruka kubwira abafurere bati twamubonye, twariye, yazutse mu bapfu. Imana ishimwe. Ariko Cleophas bati yazutse mu bapfu. Les bien-aimés frères bamenye ko hageze ku Imana ikora iranda disponible, itegura imitima yabo izokorera. Imana si umu engineer w'ikijuju ngo agende kubaka mu bunyovu ataha, habwa ategura ikibuga azokorerako umugambi wiwe. Icyo kibuga ni twebwe, turi indimiro yayo, turi champ d'expérimentation. Turi Imana yerekaniramwo urukundo rwayo, turi Imana yerekaniramwo imbabazi zayo, gukiza kwayo, guhishura amabanga kwayo. Ni twebwe Imana yatovye. Mwashaka mwovyiyumvamwo nkuko Aburahamu yavyiyumvamwo ati jewe jenyene Imana yakuye uri mu Bukaludaya injana kumpa igihugu c'isezerano, nahawe Izaka, mwuzutse mu bapfuye, ndi disponible, tayari no kumushikiriza kandi. Amen. Kuko wamumpaye azomusubiza. Nta problème yarafise bwo kubanga inkota ngo aje kwicubita Isaka, ko yaravuga ati Dieu est avec moi. Yari assemblée yemeye ko Imana ishobora byose iri kumwe natwe, ishitsa ijambo ryayo, ikora ibikorwa byayo, niyo yatwempoje yategetse. Tugende muri assemblée, turaza guhurirayo. Imana ishimwe. C'est lui qui nous a imposé, yaduhase, yatubwiye mugende muri église. Aujourd'hui turahurirayo. Yategetse wa musuma ko baza guhurira mu iparadiso. C'était un bandit, yamuvole. Jamani yategetse ko musuma ati ku mugoroba, ce soir tuza kuba turi kumwe. Niyo yavuze ngo ce soir tuza kuba turi kumwe. Imana ishimwe. Nta bandi yari ifise atari Aburahamu. Imana ishimwe. Nta bandi yari ifise atari Mose. Iyo Mana ishobora byose, iri kumwe n'abantu bayo bafise amaguru n'amaboko nk'aya yacu. Yarafashe amazi y'ikiyaga gitukura iyahindura beto. Abisirayeli babona ibintu batari bwabone bikozwe n'ukuboko kw'Imana isumba byose. Batuje, ntawahabamutse, ntawagiye yihuta, ntawavuze ati birangwako, kuko Imana yari ibikoze. Les frères bafise mu mutima bati iri parole natwe rizodushikana iherezo. Semurize ko Imana n'umuntu yobakiza ibyaha. Semurize ko igihe hari n'ibyaha ntiyahagaritse uruhome rw'amazi, byoyinanira gute kugukiza?
c'est le même Dieu. Yamana nyene idahinduka. Ishobora byose. Ibyateye kabiri iyindi generation bageze kuri Yorodani Imana ibakore bya bindi nyene. Ko Imana idahinduka ibwira abafrere ati mukore isanduku y'isezerano muze gushora y'amaguru mwese mwashorere rimwe Imana ishimwe frere ati dusanzwe tuyizi Imana idahinduka. Agenda aveuglement akabwo bafise Imana yamaze ubwoba muri bari abagabo nibumare ni wanyu tware no musikwari imaze kwabibira agashoye amaguru c'est fini Yorodani bicikamo kabiri abafrere barambuka abari kure yabo mu kilometero kimwe baza basesereza impundu n'umunezero w'agakiza Imana ihimbazwe. Frere Elise ikimenyetso cy'umugeni siko byamugendeye umutamana lomanto wa Elia niwe mukorokeye yawutoye ati je vais vérifier yamize ko Imana Elia iri kumwe nanje. Bien atora wa mutamana awukubita kuri Yorodani ubwo nyene rucikamo kabiri. Frere Elise ati c'est fini ya mana ya databuja Elia iri kumwe nanje. Abigirwa kuvugishwa kujya bati Imana Elia iri kumwe ira continuer le peuple a continuer son œuvre. Alléluia. Imana nijakazi kayo kandi yavuze ngo raba ndi kumwe nawe none gushitsa ku muhero w'isi sindabasiga nk'imvubu nzokumana namwe. Que Dieu soit loué. Il est le même Dieu. Je serai avec vous. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que m'attendez là? Il est muri Matthieu 28:20 ngo nzoguma je manchi je serai nzogumana nawe gushitsa ku muhero. Que Dieu soit loué. Mwavyitse? Mwavyizeye? Ko azogumana natwe gushika ku muhero w'isi. Nimuvuga amene yo on trouve pas dire. Muvuga amene mumve ko umuntu wese nanyugwe niwe ni Imana itabesha bivuze. Sinsabira bose ariko sabira n'abazizera bose. Que Dieu vous bénisse. Gusinsabira n'abazizera bose kubw'ubutumwa kubw'ijambo ryabo. Il a prié aussi pour nous. Yabisengeye natwe kugira ngo dans les mêmes conditions nuko Imana yabafashe kijagiye abari kizodufata natwe mbere shiraho n'amajambo meza ati ubwiza bw'ingoro bwo hanyuma buzorusha ubwambere. Ati nzokorera mu banyuma fois 2 gusumba uko nakoreye mu bambere. Mwamashimwe nongeye kumushimira cyane. Nakababwira sivyo nakwe kwa Pierre Claver ni by'umuhanuzi Imana yamurungikaye kagakete. Amen. Warukira uti ndagusabye duhishurire ibiri. C'est le prophète du 20e siècle Frère Branham. W'Imana yaturikaniye ibi twizeye duhagaze. Imana yarakoze. Bien mes frères, umwami yabanye n'abambere yemeye kuzobana natwe akora bya bindi nyene. Imana ishi yabafere mwese ntituba pressure kugira ngo tuzogume tubabona mwitwa ba Antoinette nabande nabakereza n'abagore ko yani tuba pressure ngo esicoma abantu bakamenya ko Imana yirindiriye iteze kudukorera bya bindi nyene yakora mbere niba yemerere ntihavuki kirere kibatuma gituma Imana ikora yitegereza. Mwami nabinze sinzofe ntarabibona abafrere bayihe toutes les possibilités d'agir. Imana bayemerere Imana dekanihereko nawe hamusubira hamundasubira tuyemere tuyihe uburenganzira bwo gukora yorohewe kuko ibikorwa byayo ntibirahinduka ahubwo ikirategura abo yobikoreramo nibo bataraba tayari. Je vais commencer par ici. Amajambo dusomye atubwira erega bwabo ni dufise umuherezi mukuru mukurikire adashobora kubabarana natwe mu ntege nke zacu ariko mu wageragejwe. Ko twasoma mu buryo bwose
yagiye mu ijuru kandi yari ingwara ntizishikaye, yari ibyaha ntibishikaye, nta ntambara ziriyo mu ijuru zarapfuye. Ariko Bibiliya itubwiye igihe cyose tumwambaje asubira kwambara ya kositime yari yambaye akiri ku isi, akumva imibabaro yacu n'amaborogo yacu, akibuka ingene yakubiswe n'ingene yababajwe n'ingene yamenetse umutwe, hanyuma akabidukiza byose. Niko bivuze. Bivuze iki? Reka rero dufise umuherezi mukuru adashobora kubabarana natwe. C'est dans le présent. C'est dans le présent. Est-ce que mwumvise ko ari dans le présent? Ntibavuze ngo nuwaje arahonja acaragenda. Bavuze bati subiramo musomera, kuko umuherezi mukuru dufise atari udashobora kubabarana natwe. Imana ishimwe. Igihe Pawulo yandikira Abaheburayo, Yesu yari yaraduze mu ijuru, ariko Pawulo ati ashobora kubabarana natwe. Kandi ubwo mu ijuru ntibababara, mu ijuru ntibababara. Mais son Dieu tout-puissant, il est omniprésent. Igihe cyose akeneye gukiza abantu indwara, il revêt le corps de souffrance. Est-ce que vous avez ça, frère? Bien, igihe cyose umwami wacu akeneye kudutabara, agaruka muri ya eta hahandi yarabi avant la crucifixion no mu mibabaro yo kuva, hanyuma kumva icyo yaciyemo, hanyuma akamenya ibyo adukiza, kombye bibabaza. Umuherezi mukuru. Amen. Igihe cy'ubuherezi, ndasubiramo, igihe cy'ubuherezi mukuru agishikiriye, iri hove agaruka muri ya eta, akemera kubabana natwe, akemera gusufra avec nous et puis nous guérir. C'est ça sur Jésus. Ndamukunze cyane. Y'abafere baramuzi. Umwami ashobora kubabarana natwe. Wala umwami baneze. Yabaguma aleta celeste, yakuma hiyo kumwe n'abamarayika baririmba, aboboroze ntiyo bumvise, abagwaye amaguru ntiyo bumvise, ariko noneho il revient. Je te dis, chacun a tatoué sa croix de misère de Jésus Christ, azoba ari hagati. Ubwo rukundo tumata kumayo akaza hano hagati yanyu pour vous guérir, pour vous sauver. Imana ishimwe. Azaje kubakiza, aje kubakiza indwara no kubakiza ibyaha no kubakiza imitima no kubishura mu masengesho yanyu mwese. Il faut l'aimer. Akwiriye kundwa. Alors, abafurika nsubire mu bwira abavyeyi. Yaba yagumye aririmba n'abamarayika, kandi twese byo tuboneje. Byo tuboneje tukaririmbirwa tugashimirwa tukibagirwa, ariko we nushobora kubabarana natwe. Niko Bibiliya ivuze ngo kuko umuherezi mukuru dufise atari udashobora kubana natwe mu ntege nke zacu, ariko nuwageragejwe uburyo bwose natwe, yamara we nta cyaha yakoze. Yesu aruwe. Abafrere banyumve bamenye ko n'umwami atadusize nk'imfuvyi, mais il reste avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen. Il est compatissant. Amen. Que Dieu soit loué. Nawo musumvye impuhwe, nawo musumvye imbabazi, n'umwami w'imbabazi, n'umwami w'urukundo, n'umutabaza atabura gusema. Umunsi w'amagoba, ayo magoba yazamo boneka mu mbabazi. Est-ce que abafrere baranyumva? Byige neza bavyumva. Igihe yasanga abafrere mu muriro, siwe yabahaye kudasha, siwe yabahaye kudasha, yazananye umubiri udasha. Sabe udasha?
yambaye impuzu y'igifundi, arakora igifundi bien, akora mira beto y'amazi bien. Igihe yaduga mu ijuru yakoze akazi nkako, igihe ainsi de suite. Abafrere bamenye ngo il est multidimensionnel, voilà. À chaque gikorwa icyo ari cyo cyose agifitiye umwambaro. Melkisedeki umwami w'Isirayeli bahuye yambaye umubiri, Imana ishimwe. Igihe Mose yamubona yabonye mu bitugu nk'umuntu, Imana imbazwe. Igihe Yesa yamubona yari yisakuje, nimwashaka tumuvuge muza gusanga bivanye n'akazi yaraje gukora, yaza ariko yambariye agatabara abafrere. Hageze kwa ducungura yambaye umubiri upfa, Imana ishimwe. Hageze kwa azuka n'umubiri w'ubuhereje utagipfa, wogejwe. Yambira Mariya na Magadalena ko bamukorako parce que kuko ntagera hiyo kwa data. Mwanzo mureke njane y'amaraso nayi ndavanayo ndagaruka muze kumurako. Yinjira mu nzu yugaye, Imana imbazwe. Abafrere basanga ati amahoro yanje ndayabaha. Mais frère bien-aimé yari afise imbovu, abwira Thomas ati kora ngaha hamwe bantecu raba mu biganza harabye, Imana ishimwe. Abashize ati hahiriwe abazizera batarinze kubona, abo nibo bazoba bari épouse de Jésus Christ. Nitwebwe tumwizeye nk'uko bari bamwizeye, amen, kandi adukorera nk'ibyo yabakorera. Umwami ashimwe. Est-ce que abafrere bamwumvise? Abafrere Branham yaramubonye frere, yamusanze yari ahantu mu bigori, aramukiye kuza gupresha, niba aramukiye gupresha uwo munsi agiye gusenga, yaramwiyeretse aza ari umugabo mwiza, Imana ishimwe. Yesu akingana na kwa kundi yagiye angana, ntabwo ari bwahinduye, Imana ishimwe. Maintenant tuzomusanga mu bicu, tuzomubona asa yambaye wa mubiri yari afise cyagiye Petero na Yohana na Yakobo babona ku musozi akayanga. Yari yambaye ubwiza, natwe tuzomubona yambaye ubwiza. Imana ishimwe. Ariko dusubire, il revient maintenant, il revient, Imana ishimwe. Aje kudukiza ibyaha, aje kudukiza indwara, atariwe atatumva. Reka ndabibasomere. Uwo ni Frere Branham ariko aravuga kwa Frere Daniel. Abamarayika bitwa ba Absent, ba Gabriel, ba Mikael babonye Daniel bamutera umugongo intambwe, bati tugende tumusangire, turungike tujye kumutabara. Imana iti no pakesi, ndigirira ubwanje. Imana ishimwe. Babona abafrere bataye mu muriro, bati reka tujye kuwuzimya. Imana iti kada, ndigiye ubwanje. Iyo Mana yizi ubwayo nebe mubiri natwe, amen, iza kudukiza, iza kudukiza indwara, amen, irizira ubwayo. Je viendrai moi-même pour sauver. Imana ishimwe, ndizira ubwanje ndabakize. Umwami yarabikoze, hageze akazi k'ubucunguzi yarabikoze. Imana ishimwe kandi Umwami ahimbazwe. Hageze akazi ko kugabura yarabaye mu kwiziniye, araza arabategura ibyo kurya, bararya bose barahimba. Umwami ahimbazwe. Dieu a agi de ces manières ku buryo mu minsi yacu naho Imana ihimbazwe. Il est le fils de Dieu, ni umwana w'Imana, ni mpemu ubushobozi, atuzako nashimwe. Niwe mwigisha wacu, niwe mwarimu dufise, atwigisha kwitondera ibyo yatugeze. Amen. Niwe mwungere w'intama. Imana ihimbazwe. Bientôt qu'il soit loué, bientôt il se présentera comme notre résurrection. Hazoza niwe ni jewe nzira
kuzuka kw'abapfu, niwe kuzuka kw'abapfu. Yesu Kristo niwe kuzuka kw'abapfu. Mais après, il sera l'enlèvement. Ce sera le même Jésus. Igihe azoba ari kuzuka kuzamurwa, azoba ari wa Yesu yahora ari kuzuka. Que Dieu vous bénisse. Kugira ngo abe byose, que Dieu vous bénisse. Abe byose muri bose. Imana ishimwe. Que Dieu vous bénisse. Nicyo gituma ari we ba frère mwese mukwiye kugiramwo investissement. Niwe butunzi bwacu. Niwe mugabane wacu dufise uyu munsi. Niwe mahoro yacu. Imana ishimwe kandi banezagire. Umva Bible ivuga ngo que Dieu vous bénisse. Hébreux chapitre 12. Hébreux 12. Kandi Imana imugisha turageze kwa majambo. Nuko natwe que Dieu vous bénisse. Ko dukikijwe n'igifungu cy'ibyabona kingana gityo. Mbere twigereze hano. Imana imbaza. Nuko natwe ko dukikijwe ni tout un tas de témoins. Que Dieu vous bénisse. Abantu Imana, abantu Yesu Kristo yakoreyemo. Ko dukikijwe nawe yakoreyemo akabakiza. Que Dieu soit loué. Nuko natwe ko dukikijwe n'ibyo. Dukikijwe n'abafrere ba Abrahamu bagiye ubuntu, ba frere Branham bagiye ubuntu, n'abandi bose bagiye ubuntu. Dukikijwe n'igipfungu cy'ibyabona kingana gityo, n'iby'Imana yakoze byinshi n'ab'Imana yakijije benshi. Twiyambure icyaha gikunda kutwizingiraho, dusigane kubyo twashizwe imbere twihanganye, dutumbere Yesu wenyine. Que Dieu soit loué. Mwamashimwe. Imana ihimbazwe. Ibyo byose turimo uyu munsi, amen, tugize le corps de Jésus Christ. Dieu soit loué. Tugize umubiri wa Yesu. Kumutavye kadisubire. Ufata umuntu afise imyaka 60. Nibyo? None umubiri we nimaze imyaka 60. Byose nishaka kuvuga nafise imyaka 3 waracavura, waracacira imponda, aracagikije nsepano, umuntu akuza ari biri. Nivyo? None icyo turi uyu munsi ni twebwe tugize le corps de Jésus Christ. Aho umwami ageze niho tugeze. Voilà, Imana ishimwe. Aho umwami ageze niho tugeze. Ila misirnu yashize kuri twebwe ikimenyetso shingwe. Kimwe b'Abisirayeli bo muri Exode 12 basha kwishima ryango, nico natwe dufise kuri twebwe. Kuko Bible ivuga ngo kuko mwemu w'Imana yashize urukundo rw'Imana mu mitima yacu. Aho umwami ageze niho tugeze. Niyegera imbere tuzoba twegeye imbere. Nous sommes son corps. Amen. Est-ce que les frères vont? Il est la tête de l'église. Dieu vous bénisse. Est-ce que les frères vont? Ni n'umubiri warari ibijumbu n'umutwe n'ituzobura. Oui ou non? Oui. Ego nesivyo. Aho nubiza ubwenge zigeze niho n'umwami ageze. Aho umubiri ugeze niho n'umutwe ugeze. Imana bahezagire. Niyo gituma ibyo turimo iby'umwami, natwe turaba umwami, tugize umubiri w'umwami. Amen. Que Dieu vous bénisse. Utugaburira parole. C'est le corps qui marche.
yaramukijije ijya ngwara yari estoma afite problème ya estoma yabimuvyuka uko imyaka ibiri ije yaramuvyuka ikamubangamira ikamugera hamwe no gukoresha atawatogenda alors hasigaye nk'amezi 3 ngo apfe muri 65 hari muri za septembre imana kumukiza umudugana ku musozi asengerayo hanyuma haza akanuma kumubutumwa aramubwira ati ya ngwara wahorwaye ndayigukijije agenzi metero zikenya vuga yari karasengera abona umuvyimba w'igikoko agakoko kapfuye imana amubwira ati iyi ni ya mpumbi yahori kubabaza ubuzima bwawe bwose yaguye ngaho umuvyimba wayo ibyo nshaka gushaka mu vyumvi ni mureke gufatira imana mu vyimviro imana iriho n'abajya mu mureke kwimvira ko ari ibintu biguruka bidafatika ni ikintu wofatisha amaboko demoni wayifatisha amaboko ikintu kiriho Frebra nama yarayibonye umuvyimba wayo yamubaje ubuzima bwiwe bwose yayibonye umuvyimba neza ati uyu n'umuvyimba imana uyu n'umuvyimba wa ya demoni yahori kubabaza ubuzima bwawe bwose alors Dieu est réel mana ni yukuri uyu mwana yicaye ngaho iri surveillance itunze umugeni wayo imubereye maso kugira ngo ntagire ibindi bigizerwa bimuzako keretse ijambo ry'igihe yamugeneye kandi uwo mugeni ni mwebwe mwicaranye nayo ahantu ho hejuru umwe n'umwami wacu Yesu Kristo yaba twari twicaye muri Pentecote twubaye turi mbere imana nawe ariko ndabivuze ngibyo alors twe twicaranye n'umwami wacu ahantu ho hejuru il est avec nous il sauve les pécheurs abamwizera baraza kumva réalité une paix profonde amahoro y'ukuri yinjiye mu mitima yabo c'est une réalité frère ndabisubiye ndabatakambiye mu vyumve ni daimoni n'izukuri namwe mu ukuri byose biriho birafatika n'Imana ni y'ukuri n'abamarayika nabukuri Imana yoshaka yo twemera tukababona ni Imana yoshaka frère Imana est-ce que muravyumva none igihe babona kuri shere bose bafotoye hakumuriro kwa Frebra nawe nugira abantu Imana arabemerera barabibona abicaye ngaho bose babonye igisaka gisha kuri shere n'amashugwe yose bayabonye byatsi umuriro bose Imana arabemerera kubibona ese Imana bareko iyo Mana irahinduka cyane umuhanuzi yagiye kuruhuka ibandanya akazi amen iya Mana idahinduka yawakoze mu gihe cya Mose niyo yaje kuri shere kwa Frebra nawe Imana idahinduka amen igihe Frebra nawe avuga ati uriya musere inkingi y'umuriro iri hejuru yiwe c'était la réalité abantu barafotoye na kamera barashobora kubona colonne de feu inkingi kamera nk'iyo barafotoye barashobora kubona inkingi y'umuriro ku mutwe kwa Frebra nawe baribonye visible iboneka si Imana rero yinyegeje biyumvira gusa bagataha ni Imana y'ukuri ikora ibikorwa yashinze mu ijambo ryayo nk'intahe yaremeye iti nzovyandika imbere y'igihe nihagera ko ndabibakorera bene byo nzobibasomesha abaje kubisoma babone ndabivane mu ndome ndabigize bizima aho bari bazoce bizera iyo message y'igihe amen nicyo gituma turi ngaha iyi Bible twebwe tutayifata nk'abandi bantu mais pour nous la Bible c'est un livre de la vie igitabo cy'ubugingo kirimo ibintu bibatuka bigasokoka mu gitabo bikaba bizima tugakira indwara tugakira ibyaha ahubwo ni mu kirere cyiza cyemerera Imana gutembera atakiyibangamiye wikore nk'ibyo yakora mbere Imana idahinduka Imana amen umwami abageze mwakoze byinshi murakoze n'umwami adahinduka cyo cyiciwe n'ibintu no page
ndashaka gukora ndehoro dusaparo ndashaka gukora ushanje ijambo ryiwe ndashaka gukora ahuje n'ivyimviro vyanje canke n'ivyimviro vyawe oya ivyanje n'ibibanza bipfe ivyimviro vy'Imana biserukira mu ijambo ryayo biheze biboneke shobora byose abaheza kire fise umukunzi mwiza n'umukiza wanje uwe nsengera umwami abaheza kire cyane amen amen batera akaririmbo ka 74 muri katike
bidatirigana kuri Imana byo wabikora ejo arikora ibihe bidashira. Dieu est un Dieu qui ne change pas. Dieu est un Dieu qui sauve. Dieu est un Dieu qui guérit. Dieu est un Dieu qui secoue. Seigneur, ongera ugaragaze bwawe ubutabazi bwawe wari ufise imbere, ugaragaze n'iki gihe ko ari byo wadusezeranye. Kuziyerekana nuko wiyeretse abantu batandukanye. Uzodwa kwizera bitagabanije, ukadukangura mu itiro twese, ukarema ikanguro mu mitima yacu nuko wayiremye mbere. Ya Mana nyene bikorere mwami kubigaragaze, maze uduhe imitima ituma bitembera neza atantambamye bigira. Ukaduhe bonne predisposition, uduhe une bonne atmosphère, ureme ikirere ciza hagati yacu kugira ngo ukore kwitegereza mu mitima yacu no hagati yacu. Urakoze, uraduhezagiye, twishure imbabazi zawe, werekane urukundo rwawe rutangaje, urabisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana ibahezagire cyane, ibahe umugisha mu izina rye. Nasenge asabira bano bantu bagwaye benshi, umwami wacu niwe wo kubakiza. Umwami ahimbazwa. Hariho Frere Alexis agwaje umwana, hariho Madame Joseph w'Umungwa agwaje umwana mu bitaro bya Gitega bikuru. Hariho Frere Vianney agwaye, hariho Esperance agwaye, hariho Mediatrice asabye amasengesho umugabo agwaye, hariho Aline asabye amasengesho kuko agwaye. Abo bose bagwaye mwami niwo kubadukiriza. Fide nasenge abasabira bose. Datawe Imana ishobora byose, turahimbawe cyane kubona watuzanye kandi ukatuzana hariho isezerano waduhaye ko dukoranye turi babiri canke batatu uzoza ukabana nawe. None ubishimitse ko mu ijambo ryawe utumenyesha ko ubwawe uri Imana iriho. Amen. Imana nzima. Amen. Imana igikora bya bindi nyene ukora mbere. Utubwiye ngo nimuyemerere, muyihe ikibanza, muyagukire, hanyuma ibikore kuko ntirahinduka. Turagushimiye ku ijambo ryawe, turagushimiye ko warirungitse rifise intumbero zibiri. Wamurirungika ngo ritukize kumanuka tuja muri Rwagogo, kandi ngo ridukize n'indwara. Kubw'ivyo mwami Imana nzima, ijambo ryawe turarinezererewe kandi turaryakiriye. Rikize imitima yacu byose, maze mwami Imana ishobora byose twese tugendane nawe nk'uko uri kurakora akazi kawe. Urabitumenyesheje ko umutwe aho uri n'umutumba ari uri. Rero Mana nzima, uri mu kazi kawe utegura umugeni wawe, natwe mwami wadutumiriye kuba muri ibyo bikorwa byawe. Shimwa mwami wacu Yesu urazi ko twebwe wacaguye kugira ngo ukorere imirimo yawe muri twebwe. Icyo gituma n'umurimo wo gukira, wo kwikiza indwara uwukorera mu ishengero ryawe. Uru rutonde dusomewe rurerure turushize imbere yawe. Aba bose barwaye bakeneye ubutabazi bukwiye kuri wewe. Aba barwacike basaba ko ubatabara. Turabagushize mu biganza, ubakire, ubushobozi bwawe bukiza bube kuri bo. Mwami Mana nzima, kibirengeye kizima, bose baronke ugutabarwa. Mwami Mana nzima, bose bakire indwara zabo. Mwami Mana nzima, Bwana Mana ishobora byose, ntibanditse ngo abe ari twe tubimenya, ahubwo bashatse kubikumenyesha. Kwa kwizera kwatumye babagabo basambura igisenge bakamanura umurwayi wabo imbere yawe. Senyeri, waratumye wewe ucubagarika predikasiyo ukauraba ivyo bibaye, maze
nibibabere nk'uko mwizeye. uwo murwayi umubwira ngo ahariwe ibyaha byiwe. abantu batanguye ibintu byinshi byo kuvuga uti kugira ngo umenye ko mfise ububasha, noneho wa murwayi we urakize. Nzima ubwo bubasha bwawe n'uburacabufise. Ababize twifuza ko bakira, turabishaka utwumve ibyo abo tugushikirije bakire. Abazima ubabarane nabo nk'uko tubibwiwe n'ijambo ryawe, uheze ubarabane impuhwe. Twabwiwe ngo nta n'umwe agusumba impuhwe, ubarabane imbabazi, nta n'umwe agusumba imbabazi. Useruke nk'Imana. Urakoze, turakwambaje tukwizeye, ibyo tukubwiye turizeye ko ubyumvise, ndetse n'ijambo ryawe ryatubwiye ngo nimwasenga mwizere ko ibyo musengeye mubihawe, muzobona biba.